ati ndagaruse se ugenda kwibutsa ngo ati ndahora ndirimba mugani mu ncamake ngo ndarabihevye ego ngo tubujya mu buzima ngo ibintu bigenda birahinduka kandi ngo ni vyiza guhinduka ego ati mwiriwe mwake karibu kwicano si Diodone endi ni UKURI COMPLEX. Go ati akasi nama nitwa Njimbere Diodone uri mushasha ntiwagire kugira like subscribe comment tari mushasha naho ntiwagire kugira portage ati rungikira mugenzi wawe ego ndazi kufisa abagenzi murungikire hanyuma ngo ati amenye ukuri ati ukuri aho kuri kwa nahandi nahanyene UKURI COMPLEX hari ukuri kwishi gutandukanye urumva ngo nigihe bisoba mugani keshi na keshi ngo ati biri hamwe ni insiguro zibiri zivuga ikintu kimwe rero complex urashobora kuvuga ngo ati ni ikintu gitumvikana kigoye gutahura mugani complex naho nyene bisigura ngo ati ikintu kiri kumwe ngo ati nk'amaparutema complex apartment complex urumva ngo ati ni ibintu biri hamwe mbega wowe ubifata gute ni wandike ngaho muri ntuzenya muri comment ngo ati UKURI COMPLEX ego awugire thumbs up ego ati hari haheze akanya tutabonana mugani ngino munsi turabonanye mbega uraho ndakubona sinzi kuri kurambona ino munsi tuje kuraba ivyabaye amakuru mashasha ngaha ngo ati kuri KIBONOBONO cooperative ati ni ibintu vyiza bishimishije umurundi wari wese agomba kubona yuko uburundi butera imbere ngo ntibagiye ngo ati n'umurundi atera imbere ego ngo ati burya uburundi bwizwe n'abarundi umuntu akorera igihugu ati nivyone vyubatse igihugu kandi nivyone biteza imbere igihugu bigateza imbere wewe ego rero ngo ati naho hari haheze iminsi tutabonana ngo ati hagiye kuja ni minsi imbere tutagiye kubonana ndazi uzonkumbura mugani wihangane tuzonsubira kugaruka man ati nzosubira kugaruka ego mugani inge tugende tuvuganye ngo ati aya makuru meza mashasha burya ndarakunda kubona ikibonobono oyo simbiza kunda kucisiga uko nuko mantuze mu TV channel atandukanye ngaha kuri YouTube bakivuga bacamamaza hanyuma haragera n'umunsi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye akivuga ko wati yarabonye umuntu yitwa David ariko aravuga ibintu bijanye n'ikibonobono ngo ikintu gikora ngo ama oil ring Burundi bugiye kuronka oyo y'intuzenya y'igare apana ajya amavuta yo guteka ngo ati iki kibonobono ntigitekwa kandi urumva ukiriye hari usanga ugize ingaruka mbi uragwara urashobora gupfa rero kifise ihinguriro ritandukanye n'andi ma oyo wowe buzi kandi gifise akamaro ku magare aho ku bindi bintu bitandukanye mugane ngo ati ntuzokije bakwiye gushira ka warning akantu uzenya kandice ko onyo kavuga ati ibi bintu ntibishire mu kanwa kunuko kubera ayo mabaro meshi berekana ubucupa bwishi berekana mbona atanuko buriko amarogo urumva ngaho nabo nyene barihenda rero no gukosorana ndakosoye ego rero ngo ati ikibonobono oyo mugano bwa mbere na mbere ndakwibutsa ngo ati hari ibintu ndigeze gukora ndanditse ngo ati umurundi wese arashobora kugira amahirwe kugira acindire akakado mugani nta numwe ya commentinze ndasaba ibintu bike mugani sinzi ingene vyagenze nta ngorane ivyo byaraheze hanyuma shimira umuntu wese yagize subscribe tukaba twarageze ku 10,000 vuba turashobora gushika ku 11,000 20 aho tugeze kuri 20 mugomba ko ndosubira kugira ku kantu uza ku kagado ku bantu babiri batandukanye ukurikiriye channel muvyimva gute sinzi aho ugazosanga hazogera umuntu niyo yashikana 20,000 w'abasubscriber yaravyibagiye mugani ni kake ndibagira ntavyibagije wati nibindi bintu mugani rero hinge tugaruke mugana gushimira wewe wagize subscriber wubawe aho herereye hose ukomeze uraba usharinga uko nuko rero ngo ati hinge tuyagerera ikibonobono ego ikibonobono ego rero nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yagendereye ngo ati ikibonobono cooperative uyiserukiye yitwa Tuyisabe David ndibaza nta utamuzi
ari we yatanguje ngo ati project yo kubaka aho yo kurondera ngene yo byaza umusaruro nkuko abanyarwanda bavuga ngene yo kora ikintu kizokubaka amateka mu Burundi no mu makungu urumva ngo ati ni ibintu vyiza bikomeye bishimisha umurundi wari wese mugani ikindi kintu je mbona abarundi aho abakwiza tunga bo mu Burundi aho bogiza ama investment aho ngira baracakwiyubaka aho bogiza ama investment mu bene gihugu bariko barakora ibintu kugira nabo nyene babaduze bagere ku rwego rwo kubaka inganda zikomeye mu Burundi aho hanze zohingura ico kibonobono aho bori imico kibonobono uko nuko ntabariho mugani nyene n'icubahiro yaseruce arabikora ndumvise nawe nyene ngo arashobora kuja muri cooperative uko nuko urumva ngo ati ni ibintu vyiza bishimishije guha intege umwene gihugu kumufata mu mugongo urumva ngo ati ni ikintu gishobora kuzana amadevize ni ikintu gishobora guteza imbere umuntu uzenya umurundi wari wese yoba yifatanye nabo ari mu buryo bwo gukora aho gukorana nabo urumva ni ibintu byiza cyane ngo ati none kibonobono mbega burya ngo bakivana mwiki kenshi na kenshi ngo ati ni ibintu bijanye n'amavuta maze ngo ati n'umwavu mugani isi yo kibonobono ni biva mu kibonobono kimba ari bijya bishishwa ngerango vy'ikibonobono uko nuko bivamwo umwavu urumva ngo ati bifise inyungu nyinshi zitandukanye zo kugira zokivamo kandi kubaka ibindi bintu kifasha ibindi bintu urumva uroshe umwavu uronka umwimbu urose oyo nyamba ari yo kwisiga mu mishashi sinzi nyimba ari yo gushira mu magare urumva ngo ati ni ibintu vyiza bikomeye ego ugomba kubiraba neza ugomba kuvyumviriza neza uze gukurikirana ivideo yaciye kuri Fulgence Mika ego hanyuma uyumve nawe umenye ngo ati amateka Mr David agomba ko yokubaka ngo ati twese turi muri ya ntumbero yo kuvuga ngo ati uburundi mu 2040 bwifashe mu 2060 buteye imbere uravye nk'iyi cooperative ikibonobono hagajamo abantu bafise imitahe abagwiza tunga bagakikuza bakubaka inganda kunuko no mwiyo myaka uzosanga ari company imeze gute uzosanga ari ikintu kimeze gute maze sikibonobono oyo maze nibindi bintu abandi ugwaruka aho abantu bakora mu Burundi bikeneye investment kugira bikure vyagura imbibe hanyuma biteze imbere umurundi n'abarundi no bibaza ngo ati mw'ivyo bihe bizoba ari ibintu bimeze gute bingana gute urumva vyose ntube wa muntu arabejo akaba ari ho nageza kubera abantu je ndabanka ube wa muntu araba imyaka iri imbere 2 3 4 5 egongo ati kubera hajya ni hone heza uravye ejo uhashikejo umva birarangiye mugani uravye hari ibintu byinshi ushobora guhindura mu uwo mwanya ugasanga ushica hariya umeze neza ngo tumeze fresh ego ngo aka video nta bintu byinshi ndakavuga ko kubera byinshi barabivuze ko nta utamenya ngo ati kibonobono niki mbega wifuza ko jogera he mu bihe biri imbere go je ndifuza igihugu cyo Burundi ko coshika kwizo ntumbero hanyuma twese ukazokwisanga twaragize ico dutereye twarandice ngo ati amateka ego ati akasana kanje banyitonije imbere Diodone ndizere ko akunze kano ka video ukagire portage ukagire share ukagire like ngo ati tuzosubira kubonana niyo twabonana